Shalom shalom gurupe b'amaso ndabahaye ikaze muri iki kiganiro b'amaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Uno munsi turamutse tuduga kutuja ku musozi w'Imana mu masengesho, aho turamutse dusenga Imana tugasengera imitwaro itandukanye. Rero mwene data nguhaye ikaze kugira ngo ubanze ukurikirane igishinga ntahe c'umuntu yari yaratwawe n'ivyisi, maze bimara igihe kininiya cane arondera ukuntu yokizwa bikanka, ariko Yesu yaramwiyeretse, Yesu yaramubohoye, Yesu yaramugendeye. Rero ubanze ukurikirane ico gishinga ntahe, hanyuma rero inyuma y'ico gishinga ntahe abafise imitwaro muca mwitegura, abakeneye gusenga muca mwitegura, abifuza ko dufatanya amasengesho, abifuza yuko tuduga tukaja ku musozi w'Imana muri aya masengesho, mwese murahawe ikaze kugira ngo dusengere imitwaro itandukanye, dusengere abihana, dusengere abagomba kwakira Yesu. Rero reka twumvirize igishinga ntahe ca mwene data, hanyuma duce dusenga Imana. Shalom shalom. Shalom shalom mukozi w'Imana, turabashimiye cyane ku kigongwe mutusabiye n'ico mutugiriye. Nari numva ndushe ku mutima wanje, ariko ubu ndumva naruhutse, nari ndemerewe, none ndumva mu mutima hatekanye. Yego, nta mahoro nari mfise naho narindi, ariko ubu namaze gusaba nizeye, napfukamye ndaca bugufi, ndasubiramo amajambo mwambwiye ko nsubiramo, ndasaba Imana ikigongwe, kandi ubu nizera neza ko bunera ku mutima, kuko nanje umutima wanje nta mahoro nari mfise n'ukuri. Hoya, naguma numva amaganya, mvuga ati se umwana w'Imana yoza gutora abayo, Imana yarungika gutwara abayo, je vyangendera guta hondi. Nkumva nyene mu mutima ndabuze amahoro, none raba vyagenze neza, narose umukozi w'Imana aransabiye ikigongwe, aramparira, ndapfukama ndihana ivyaha, ndabihariwe. Imana ibandanye kubongerereza amavuta, mukomeze gukwira isi yose mushikiriza inkuru nziza, ubutumwa bwiza ku bantu bose bataramenya Imana. Twese tubandanye tuyirukira, kuko nta handi hari amahoro atari muri Yesu, nta handi hari ubugingo bwiza atari muri Yesu. Hama ku kibazo cerekeye Bibiliya, jewe muri make niho nari nkisengera muri Gatolika. Rero mu migenzo y'Abagatolika abenshi nta mabibure bari batunze, nta Bibiliya bari batunze, kuko na jewe ubwiwanje ntayo nari ntunze. Gusa mubinkundiye nociye ndondera amafaranga hama nkazoyigura mu buryo bwiza, kuko irafasha. Gusa nari mfise n'iyindi application muri telefone ya Bibiliya yera, sinzi yuko nokoresha iyo yo mw'itelefone, nuko nociye ngura iyindi iyo mu ntoke nyene ngendana. Nari mfise akandi kabazo nashaka kubabaza. None jene narabatijwe muri Gatolika, sinzi yuko rero nashaka kubabaza kugira amenye ukuri. Hari ubundi mugenzi twari twaraganiriye, ambwira yuko ibatisimu yo muri Gatolika itemewe neza, kuko ngo bisaba ubatizwe mu mazi menshi. Nanje rero nashaka kubabaza nka mwebwe muzi vyinshi kuturusha, yuko ibatisimu yo muri Gatolika atacivuzo, nuko ibatisimu yo mu mazi menshi menya itandukaniro ryayo.
iyo mu mazi make n'iyo mu mazi menshi. Kuko twebwe twari twigishijwe yuko ibatisima ari imwe, nubwo wobatizwa kabiri haza kwemerwa irya ya mbere watanguye kubatizwa. Yego naje ndemeye gukurikira umwami wacu Yezu Kristo, nzohindura imigenzo uko nahora nigenza, ngerageze uza ndigenza neza mu bishoboka byose. Abantu twara tugendana b'ingeso mbi vyotumye na shetani umugwanizi andonka intango, ngerageze kubikura, ngendera ubuntu bw'Imana, nkurikira ijambo ry'Imana, nyoborwe n'ijambo ry'Imana, kuko nta buzima buryoshe nko kuba wibereyeho mu Mana. Ico conyene kiba gihagije mu muntu. Rero je nahora ngerageza kuvyipfuza, ariko nkagera kw'ico caha mfise, numva umutima wanje urarushe, numva umutima wanje urananiwe. None ko mpariwe, ngiye kwigenza runtu, nerekana yuko Imana yangiriye ikigongwe, yanyogesheje amaraso y'umwana wayo. Yego ndabashimiye rwose, Imana ibandanye kubongereza amavuta, natwe mukomeze kudusengera. Ahubwo bikunze yaba no mw'ijoro byakunda, twogiye turasengera hamwe, nkaza ndavyuka mw'ijoro mu masengesho, kuko n'abandi barasenga. Yego turabashimiye mu izina ry'umwami wacu Yezu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Nuko rero nyuma y'iki gishinga ntahe tugira ngo duce dusenga Imana. Ndakurarise mwene data kugira ngo imbere yo gusenga tubanze dufatanye ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 11, aho tubona umwami Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Mwene data unaniwe, mwene data uremerewe, ugiye kumva umuhamagaro. Yesu araguhamagaye, Yesu araguhamagaye mu izina. Wewe aho uri hose umenye ko Yesu akurondera. Dusome duhereye ku murongo wa 25. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Muri ico gihe Yesu aravuga ati, ndaguhimbaza Data mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya. Egome Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana atari Data, na Data ntawumuzi atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje, munyigireko, kuko ndumurwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Kuko ingata yanje itababaza, n'umutwaro wanje uhahutse. Haleluya. Mwene data wewe witeguye, tugiye gusenga Imana. Rero birashakirwa kugira ngo utegure umutima wawe, wumve ijwi rya shobuja aguhamagaye. Yesu Kristo ariko arahamagara, kandi ahamagara yasaraye. Aragomba nguze, kandi aragomba nguzane imitwaro yawe yose. Aragomba nguzane ibikuremera byose. Aragomba nguzane bimwe bikunaniza, bya bindi byatumye ugenda uhetamye, ukagenda wicurikiriye, ukagenda uboroga urira wihebuye. Warabuze ico gutabara, warabuze ico gukiza. Ngwino tuduge tuje ku musozi w'Imana. Hano ku musozi w'Imana niho bironkeka. Hano ku musozi w'Imana byose birashoboka. Ibidashobokera abana b'abantu, ivyananiye abaganga, ivyananiye abanyabwenge n'abandi bantu bakomeye, Yesu arashoboye. Yesu niwe gisubizo c'ibibazo byawe byose. Nuko rero duce bugufi maze dusenga Imana.
data wa twese uri mu ijuru uwera mana isumba byose ndagukengurukiye ndagushimiye mwami mana ndatanze amashimwe kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe uhoraho ndasabye amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo atwoze ndasabye Yesu Kristo atubambiwe ku musaraba atuhagire atwoze adutunganye ndaciye bugufi mwami ndi umwana w'umuntu muri kano kanya ndaduze kuri uyu musozi mwami ndazanye umutima wanje kugira ngo umutima wanje wongere data buja kuwoza no kuweza Dawidi yarasenze aravuga ati unyoze ndera derere kurusha uko sheregi yera mwami ijambo ryawe riravuga ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku ngo bizahinduka vyere nk'ubwoya bw'intama y'umweru mwami ndakwinginze kugira ngo icaha cyose gihanagugwe ibyaha byanje byose bihanagugwe icaha canje cyose gihanagugwe mwami ndasengeye aba bene data ndasengeye umuntu mwami Yesu Kristo apfungiwe mu gasho apfungurwe mu izina rya Yesu umuntu ari mu gasho ubohoka wongere gukizwa wongere kwakira Yesu mu mutima we upfungiwe mu munyororo urakwiye kumva ijwi ry'Imana riguhamagaye Yesu araguhamagaye Yesu aravuze ati nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura Yesu ni muzima Yesu arafise ububasha Yesu niwe ntsinzi kandi niwe munyakigongwe Oh haleluya oh mwigeme ufise ibibazo bikuruhije n'imitwaro itandukanye Yesu arakugendeye kugira ngo wongere kwakira impano iva mu ijuru mu izina rya Yesu Yesu n'umuganga mu izina rya Yesu Yesu n'umuhungiro haleluya urakoze mwami wacu ndagushimiye mwami ku bantu bariko barakizwa n'abantu bariko barabohoka ndagushimiye ku mitwaro iri kwirishurwa ndagushimiye ku bantu bagwaye ndasengeye umusore agwariye mu bitaro umugenderere maze umugirire neza maze wongere kumubohora mu izina rya Yesu ndasengeye umuntu agwaye malaria wongere kumukiza malaria mu izina rya Yesu malaria iratsinzwe irahunze mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye umwana agwaye abadayimoni mwami data buja wera kugira ngo no munsi umubere umunsi wo gukira mwami ndagushimiye ko ari wewe wirukana imiyaga mibi ndagushimiye ko ari wewe wirukana impwemu mbi mu izina rya Yesu Kristo yatubambiwe ku musaraba mwami wacu Yesu Kristo gira neza ndasengeye mwami iyi couple mwami Yesu Kristo ururugo rw'umugabo n'umugore bafise amatati n'ingorane ndasengeye umugabo kugira ngo mwami umuhe ijambo ryawe mu mutima rimuremesha ndasengeye umukenyezi kugira ngo data buja umuhe guca bugufi kandi umuhe kumva yuko mwami uri kuramuhamagara ijwi ryawe rirahamagaye yewe umukenyezi Yesu araguhamagaye nyaruka ngwino witabe Yesu n'umwami wawe yaragupfiriye yarakubambiwe Yesu n'umwami niwongere gupfukama aho uri kuko Yesu aragukunda Yesu ariko araguhamagara Yesu ateze ibiganza kugira ngo wongere kumva ijwi rya Yesu umwami wawe yakubambiwe ariko arakwereka inkovu za zamambo mu biganza raba Yesu maze wumva kamo aguteye Yesu araguhamagaye nyaruka ntutebagane maze ugende maze mutature mukemura ibibazo n'umugabo wawe hanyuma mwongere kugira urugo rushasha urugo rurimwo imbabazi n'ikigongwe urugo rurimwo rukundo n'amahoro harimo imigisha ndasengeye umushinga ntahe mwami kugira ngo umushinga nawe data wongere kumuha ubwenge bwo kumenya kuyobora no gutahura mu by'urugo mu izina rya Yesu Kristo wera mana isumba byose ndagushize imbere data buja wera uno mwigeme agwaye ingwara zo mu mutwe z'abadayimoni ndahagaritse ibitero by'inyuka mibi ndahagaritse ibitero by'abadayimoni mu izina rya Yesu abadayimoni basohoke bamuvemwo abadayimoni basohoke bamuvemwo bagende maze uyu mwigeme yongere kugira ubuzima yongere kugira amagara meza yongere kuvuga neza yongere kubandanya ubuzima busanzwe mu rugo mu izina rya Yesu ndabigushimiye mwami uwera mani gororoka ndagushize imbere mwami y'umukenyezi mwami agwaye ingwara zo mu mutwe wongere kusenda abadayimoni bari muri we basohoke ndirukanye abadayimoni bayerekera bamuzungagiza bamuyerereza ayerera mu misozi no mu mashamba no mabarabara ata impuzu akagenda ari gusa ndamusengeye yongere gukira kandi niyakiraza gushingira intahe mwami data buja wera ndasabiye kwizera abamugwajije mwege mugwajije umukenyezi mugire kwizera kandi mu musengere mwizeye kandi mwizere ko Yesu akiza Yesu arabohora Yesu arakiza uruwera mana ndagushimiye ko ari ukiza ndongeye gusengera ababene data wongere kubagenderera
mwami ndagushize imbere ishengero ryawe, ndagushize imbere abana b'Imana, ndasengeye abantu benshi baguye bongere kusubira ku murongo, abantu benshi basubiye inyuma bongere kugaruka. Hari abantu bahora abakozi b'Imana ariko uno munsi bakaba batakibandanya ibikorwa. Ndabasengeye, ndabasabiye inkomezi, ndabasabiye imbaraga, ndabasabiye kongera gusubira ku murimo. Mwami, abahora basengera ishengero uno munsi mwami ntibagisenga nk'uko bikwiriye, ntibagikorera Imana nk'uko bikwiriye. Mwami wanje Yesu, ndasengeye babandi badibamye bongere gusubira ku murongo. Ndasengeye ibikorwa by'Imana mw'ishengero mw'izina rya Yesu. Ndasengeye abantu bahora bitanga bongere kwitanga kandi bongere gusenga mwami Yesu Kristo kugira ngo igikorwa c'Imana kibandanye. Yesu Kristo urakoze mwami databuja wera. Ndasengeye imigwi y'abaririmbyi kugira ngo abaririmbyi bongere kuririmba babikunze, bongere kuririmba bitanga. Mwami ndasabye kugira ngo indirimbo baririmba ntizibize kuririmba mwami zo mu buryo bw'imiziki, ariko habe mu buryo bwo kuririmba kugira ngo abantu bakizwe, kugira ngo abantu bakire mpwemu yera, kugira ngo abantu bahezagirwe. Mwami ndasengeye abantu bariko baragomba kwihana kugira ngo Yesu bongere kwihana by'ukuri, barondera ijuru atari bya bindi byo kurondera icubahiro mw'isi, atari kurondera amaronko yo mw'isi, ariko bakizwa kugira ngo baje mu ijuru. Wera wo mu ijuru, ndasengeye umuntu yihana ubusambanyi, yihane aranduye kandi arandure utagisubira gukora icaha. Mwami yongere gukizwa neza mu bugingo bwiwe. Mwami ndasengeye mwami wacu Yesu Kristo, abihana kaboregwe, bongere kwihana kaboregwe, abihana ibyaha byose, abihana itabi. Umuntu yazigirijwe n'itabi yongere kugihana, umuntu yazigirijwe n'inzoga yongere kwihana inzoga mw'izina rya Yesu. Wowe waboshwe n'akaboregwe bohoka mw'izina rya Yesu Kristo. Wowe waboshwe n'ubusambanyi bohoka, Yesu arakugendereye, bohoka mw'izina rya Yesu. Wewe waboshwe n'imiyaga mibi y'impwemu mbi kugendera mu ijoro, bohoka, Yesu arakugendeye. Yesu arirukanye impwemu mbi mw'izina rya Yesu. Yesu arirukanye imiyaga mibi iri kuratera abantu benshi, abantu benshi bafise impwemu mbi. Nimwongere gusenga, musenge muvuga muti tsindwa shetani, waratsinzwa mu izina rya Yesu, maze mushima Imana, mukomera amashimana, mutazira Imana. Yesu arabagendeye. Uwera Mana ndagushimiye mwami, kwa Yesu hararyoshe, kwa Yesu hari umunezero. Nico gituma bene data mugomba gusenga mu nkomezi kandi mugasengera abera bose. Birakenewe ko dusengera abandi, birakenewe ko dusengera abantu kugira ngo abantu bongere kwakira Yesu, kugira ngo abantu bongere gukizwa. Hari igihe bitazabigishoboka, ariko uno munsi kuko hari kirakanya, nimuze dusenge, nimuze tuduje ku musozi w'Imana, kuko niho habonekera umugisha. Kwa Yesu niho bironkeka, ku musozi w'Imana niho byose bigaragarira. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo kuri uyu musore wagendeye ukamwiyereka kugira ngo data umuhe kwihana. Ndamusengeye, ndamusabiye ubushobozi, ndamusabiye intsinzi, ndamusabiye kunesha, ndamusabiye gutsindanishirizwa. Umurinde abadayimoni, umurinde imyuka mibi, umurinde impwemu mbi mw'izina rya Yesu Kristo. Ndamusengeye, ndamusabira kuhagirwa n'amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo amweze amutunganye, abe icarimwe gisha, yongere kuzigamwa no kurindwa. Yesu urakoze, ndabigushimiye mwami. Ndongeye gusengera mwami Yesu y'umwene data akeneye inkomezi, arakeneye inkomezi z'umutima mwami, yoye kugira ubwoba, yoye gucika intege, yoye guhinda agashitsi. Hari benshi bariko baratinya, batinyishwa n'ibi bintu by'ibiza biriko biraza, bagatinya korona, bakumva iryo zina niyo baryumvise ubwabo buraza. Ariko ndagira ndakubwire ko utagomba gutinya, nusabe inkomezi. Umuntu wese afise ubwoba yifatanye nanje muri no sengesho. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye Imana ya Shadraka, Imana ya Meshake, Imana ya Abednego. Ni wowe Imana ushobora byose. Ndakwingize kugira ngo abantu bose afise ubwoba bwongere gutsindwa mu izina rya Yesu. Ubwoba burarandutse, ubwoba buravuyeho, nta bwoba buriho, nta gicu gikuba canke umubabaro, byose bimarwa nuko tumwizeye. Abizeye Yesu mwese nta bwoba mugomba kugira,
twatsindanishijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'Imana buri kumwe natwe. Yesu ni muzima, Yesu ni gitandara, Yesu ni urutare rutanyiganyiga. Nico gituma abamwizeye atabwoba, kuko Yesu yatsinze byose. Yesu arasumba abadayimoni, Yesu araruta Bezebuli na Apoloni. Yesu ni umwami ahambaye, Yesu ni gitare gikomeye, Yesu niwe ntsinzi kubizera. Nico gituma duhagaze mu nkomezi kandi dusenga no kwizera. Nico gituma mwami data buja wera ndabigushimiye ndagukengurukiye mwami mwiza. Mwami ndakwinginze umpe guhagarara muri iki kirengero mwami, kugira ngo nsengere bene data abagowe, abarushe, abaremerewe, abatagira shinge na rugero, abantu bari mu bibazo, abantu bari mu ngorane. Ndabakuzaniye kugira ngo wongere kubagenderera, wongere kubagarukirako. Mwami ndasengeye umujya munyokuru mwami data buja wera umusanga hari, maze umwiyereke, umuhishurire, umuhe kwihana Yesu, kugira ngo muri ubusaza bwiwe azosazane agakiza. Data buja wera ndasengeye umukenyezi kugira ngo yongere kunaguka no kuvugurura ingeso ziwe ziba ingeso z'umukristo, yongere kubonekera kuba amatara, yongere kuba itara mu bandi, maze azana abantu benshi kuri Yesu. Haleluya. Wera Mana isumba byose, ndasabye kugira ngo mwami abantu benshi batarakizwa baze kwakira Yesu, baze kwihana, bikorera umusaraba, maze mwami bagukurikire. Yesu ndongeye gusaba, ndasabye kugira ngo Yesu uyu mukristo yongere guhabwa ivyamwa by'umukristo, ivyamwa nk'iby'abakijijwe, yongere kumwamura ko ivyamwa, yongere kubonekana nk'imbuto z'ubukristo mu izina rya Yesu. Maze data buja n'abazomubona baze bashinga intahe bati koko nguyu umukristo, nguyu umwisirayeli by'ukuri atari mu buryarya. Ndagushima Yesu Kristo, wabonye Natanayeli munsi ya ca giti, uravuga uti ndabonye umwisirayeli atari mu bugunge. Mwami ndasabye kugira ngo umbone nk'umutima utari mu bugunge. Ndasengeye umusore agira umutima utari mu buryarya, ndasengeye umugabo agira umutima utari mu buryarya, ndasengeye umukenyezi agira umutima utari mu buryarya. Mwami ahubwo abe umushinga ntahe, yizere, ayakijijwe, aremesha abandi, atanga impanuro, yigisha abandi, bigatuma n'abandi nabo baza kuri Yesu. Data ndabigushimiye, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Yesu nkomeje kukuzanira abantu bubatse mwami Yesu Kristo, kugira ngo abari wewe ubagenderera mu ngo zabo. Mwami barakeneye kumva ijwi ry'Imana riyaga nabo, ribabwira yuko bagomba na ntaryo kwama bahamagara Imana mu ngo zabo. Urugo rurakeneye kubonamwe Yesu, urugo rurakeneye kuzura mu mpemu yera. Harakenewe amahoro mu ngo z'abantu, kugira ngo abantu mwami bongere kuyaga, bashira hamwe, bongere kuvugana neza. Mwami Yesu Kristo, ujya mwuka wo kurandagurana ndawibukanye mu izina rya Yesu. Ndirukanye mwami amajambo yo kudahuza, ndirukanye amacakubiri mu mihana y'abakristo, ndirukanye mwami ibintu byose bituma data buja abantu batumvira abavyeyi, ndabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye umudayimoni atera urwaruka bafashwe n'imyuka mibi, ndababohoje mu izina rya Yesu. Urwaruka mubohoke, abasore mubohoke, abigeme mubohoke, bohoka mwigeme, bohoka mu izina rya Yesu. Wirukana umudayimoni yakwizingazingiriye ko muri kano kanya, ndamusohoye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'icubahiro ndasabye mwami, bajya abantu bakigendera mu bigirwamana, bajya abantu bagiterekera ivyo byari bya kera, byarataye igihe, n'igihe ciza cyo guhindukirira Yesu. Ni mu bihebe abakigendera mu biheko, wowe ucambara igiheko muri kano kanya, wohoka kuri ivyo biheko mu izina rya Yesu. Hari abantu benshi bagendera ku migenzo n'imico by'abakera, ndabasengeye kugira ngo mwongere kubohoka, mwongere gukira mu izina rya Yesu Kristo. Bohoka mu izina rya Yesu. Ndasengeye mwami Mana nzima, ujya muntu yari yisumu, yari ishano, yongere gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndamusabiye yongere kubiruka mu izina rya Yesu, maze abe muzima, yongere gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndongeye data buja gusaba kugira ngo hajya ahantu hazingujwe ibirozi byahateye, ugasanga bajya abantu bari mu migenzo y'ibirozi, abarozi bakabateza ibindi birozi. Ujya muntu haba umukristo akaba mu bibazo, mu ngorane, kubera yuko abadayimoni baguma bahazunguruka. Ndabirukanye, ndarungitsemo umuriro mpemu yera wongeye gutongora hajya ahantu hose, maze rujya rugo rwongeye kuzungurukwa n'umuriro w'agakiza, abantu bongere gukizwa. Ujya muntu mbere ashingira intahe n'abajya
abarozi bakizwe mu izina rya Yesu. Muntu uba harya ahantu ukabana n'abarozi, ntutinya abarozi. Abarozi baratsinzwe mu izina rya Yesu. Umunsi umwe nimwahura n'umurozi azokubona yiruke, kandi amaherezo azogenda kurondera aho bamusengera yihane mu izina rya Yesu. Ndabigushimiye Yesu. Urakoze mwami, bantu mwamaze gukizwa moye gutinya, ntimugatinya ingwara kandi ntimugatinya icica umubiri, kuko icica umubiri atabubasha gifise ku mpwemu twahawe. Yesu Kristo niwe muzigamyi, kandi twahawe mpwemu yera adutakisha ngo aba. Oh haleluya, urakoze Mana, ndabigushimiye Yesu. Haleluya mwami Mana, zina ryawe nirishimagizwe Yesu. Ni wewe mwami, ni wewe ntsinzi, ni wewe rutare, ni wewe gitandara. Ndagushimiye mwami, waratsinze waranesheje, ni wewe wuzuye imbaraga, ni wewe ugira neza. Mwami ndasengeye abana bato kugira ngo mwami bajya abana bavutse, ujya mwana yavutse yongere gukurana amagara meza. Kiya kiwondo mwami ndagisabiye kugira ngo kigira umugisha, kize gikurana imigisha, kize gukarana umuhezagiro. Yesu Kristo yongere guhezagirwa, azo umukozi wawe, azo umuvuga butumwa, azo gushingira intahe, azo bitara ku bantu bose mwami Yesu Kristo. Maze databuja ubwiza bwawe bukomeze ukayanganira mwami Yesu Kristo mu bakwizera bose. Mwami ndasabye umutekano mu gihugu, kugira ngo igihugu kigire umutekano, mu gihugu haboneke amahoro. Mwami ndasengeye abategetsi bo mu bihugu bitandukanye, kugira ngo mwami bijya bihugu byongere kuzanwa amahoro n'umutekano. Mwami wanje Yesu ndasengeye databuja abategetsi bose, kugira ngo ubahe guca imanza z'ukuri mu kuyobora, bayobora abantu babazana ku mategeko y'Imana, kugira ngo databuja Yesu urakoze. Turazi neza yuko atakuganzana kumwe kutava ku Mana. Turasabye mwami kugira ngo ubutegetsi bwose bube munsi y'ubutegetsi bwawe, bube munsi y'icubahiro cawe. Mwami abari mu bikorera ntabari twebwe, ariko izina ryawe gusa yihesha icubahiro. Mwami wera Mana isumba byose, turasabye amahoro mu isi, turasabye umutekano mu isi, turasabye umutekano ku batuye isi, turasabye umutekano mu bihugu bitandukanye. Yesu Kristo, jambo ry'Imana ravuga ngo mwami mwibuka gusengera abakuru n'abashizwe hejuru, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje. Yesu ndasengeye abo bose, ndabasabiye kugira ngo databuja hongere kuza amahoro mu isi. Uruwera Mana uragororotse databuja wera. Ndagushimiye ku mitwaro yose yamaze gusubizwa, ndagushimiye ku bantu bakijijwe, ndagushimiye ku bantu bihanye. Mwami ndasengeye umuntu wese akeneye kwakira Yesu, kugira ngo yongere gupfukama mazi yature ibyaha vyiwe. Yesu uramubabarira. Muntu uri kurihana urababariwe mu izina rya Yesu. Muntu uri kurihana Yesu arakugendeye, Yesu arakugira ikigongwe, ibyaha byawe byose urabihariwe. Maze birakwiye gushinga intahe, birakwiye ko waturira Yesu. Maze kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese ni aturisha akanwa kiwe azokizwa, ngo ariko utazokwizera ngo azotsindwa n'urubanza. Nico gituma wari we wese agomba kwatura akemangira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe. Mwami ndagushimiye data ku bantu babohotse, ku bantu bakiza ingwara z'imitima n'iz'imibiri. Ndagushimiye ku bantu uno munsi bagiye kuba ivyaremwe bisha. Ndagushimiye ku bantu babaye ivyaremwe bisha nonaha. Ndagushimiye ku bitangazo ukoze. Ndagushimiye ku bantu ugendeye. Ndagushimiye ku bantu bahishuriwe amabanga. Ndagushimiye ku bantu basobanuriwe. Ndagushimiye ku bantu bakijijwe. Ndagushimiye ku bantu bejejwe. Ndagushimiye ku bantu batunganijwe. Urakoze, uruwera Mana. Ndabikengurutse nshima, izina ryawe rihabwa icubahiro byose. Mwami ubishimigwe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Mwene data umaze kuronka igishinga ntahe mu mutima cyo kugira ngo ushingire intahe Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nakanya keza kugira ngo uturungikire audio, maze natwe tubisangize abera, tubisangize bene data hirya no hino, kugira ngo nabo baduze kwizera, maze nawe ube ufatanije na Yesu Kristo guhamagara abantu benshi kugira ngo baze ku mwami n'umukiza. Yesu aragomba yuko abashinga intahe bahaguruka gushingira intahe Yesu. Yesu aragomba yuko abavuga ubutumwa bahaguruka kuvuga ubutumwa. Nico gituma arahawe kugira ngo ushingire intahe Yesu. Rero ufise igishinga ntahe ukiturungikire kuri izi nimero zikurikira: igiharuro kimwe, hanyuma 819 588 ubusa ubusa indwi. Igiharuro kimwe 819 588 ubusa ubusa indwi.
wewe ufise umutwaro ushaka kwihana, wewe ufise ikibazo cyose kijanye n'ubuzima bwo muri mpwemu, kaze kugira ngo udushikire maze tuyage tukuremeshe, maze urushizeho kuramiriza kugira ngo udushike mu bwami bwo mw'ijuru. Mwese abo twafatanije amasengesho ndabasabiye umugisha w'Imana, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe kandi mukomeze guhezagirwa. Yesu abagirire neza. Shalom shalom.